Abanywanyi barenga 300 bahurikiye mu makoperative agize urunani RENACOOP mu gihugu cose bahuriye hamwe mu gisagara ca Bujumbura kugira batanguze icese ibikorwa by'urwo runani rugizwe n'amakoperative akorera mu bisata bitandatu bitegekanijwe n'ingingo ya kabiri y'ibwirizwa ryo kuwa 28 ruheshi ritunganya ibikorwa by'amakoperative mu Burundi. Ivyo bisata bitandatu bigizwe n'amakoperative yo kugwiza umwimbu, kurima no korora, amakoperative yo guhingura umwimbu no kudandaza, amakoperative yo kuziganya no kuguranana, amakoperative afasha abantu mu bikorwa bitandukanye, amakoperative yimba ubutare n'amabuye y'agaciro, hamwe n'amakoperative akora ibikorwa bitandukanye. Nkuko byashikirijwe n'userukira urunani RENACOOP Magizimiriye Shimayezu, ubwo runani ruzofasha cyane mu gutorera umuti ibibazo bimwe bimwe bihanze amakoperative, agashima ko leta y'u Burundi yashizeho itegeko rifasha amakoperative kwitunganiriza ubwo runani RENACOOP. Intumbero rero kwa gutanguza ibikorwa kugira ngo amakoperative agizwe n'inani twita union mu Gifaransa yagiye hamwe agashiraho ubwo rwego ashobore kuronka ubuvugizi ariko ashobore no gutorera inyishu mu bibazo bimwe bimwe bijanye n'iterambere ry'ibikorwa basanzwe barangura. Akarusho ka mbere nuko amakoperative kubera ko wari itegeko ryagenga agiye gukora azi neza intumbero n'ibiranga amakoperative, gutyo abagize amakoperative bazohabwa inyigisho zituma bamenya uko koperative ikora, ariko tuvuye no mu nyigisho hagiye kubaho gukora nko guhiganwa ku makoperative, duhiganwa gushika ku iterambere. Bizotuma rero ku rwego rw'urunani ruteza imbere amakoperative, ariko amakoperative nayo abanywanyi bayagize no mu miryango yabo iryo terambere rizoshikayo, kubera ko koperative umuntu arimo iteye imbere n'umunywanyi bizomubwira ko ingaruka nziza kugira ngo nawe abone ko inyigisho yaronse zishike no mu rugo no mu muryango asanzwe abamo. Abaserukiye ibisata bitandukanye bashikirije zimwe mu ngorane bahura nazo mu bikorwa vya misi yose. Kubwanya Gilbert yaserukiye Kapade isanzwe yishinze kugwiza umwimbu no kuhingura, ingorane nyamukuru ngo ni kuronka ingurane hamwe n'imbuto zirobanuye kugira bagwiza umwimbu. Ingorane ahanini twebwe abarimyi dufise, turafise ingorane na cyane no kuronka ingurane zijanye n'uburimyi. Kumbure rero urunani ruzotuvugira mu mashirahamwe ajejwe gutanga ingurane. Hanyuma hariho n'izindi ngorane twebwe abarimyi dufise, twebwe byo kugwiza umwimbu. Turafise ingorane zo kuronka imbuto zirobanuye, aho novuga yuko urunani mpuzanani rw'amakoperative ruzoshobora kutubera ijisho. Naye kubwa Bihoro Mathias aserukira Scope hingura umwimbu, ingorane nyamukuru ni kuronka amatara ashika aho amakoperative akorera hagati mu gihugu. Akenshi turafise ingorane iduhanze cyane ingorane ijanye n'umuyagankuba. Yabonye gukora rero ibintu byinshi twasaba ko mudufasha kugira ngo abose dufise izo nganda turonke umuyagankuba murakoze. Waserukiye abatwara abantu n'ibintu Ntirampeba Seriac yasavye gushigikirwa kugira bashobore gusubiriza ibikoresho bishaje byibonekeza cyane mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu. Twari dusanzwe dufise ingorane banyakubawa zijanye no gusubiriza ivyuma bitwara abantu cyane mu gihugu cyacu bijanye n'ibihe tugezemo, kandi ibyuma bishasha ibyo dufise ngira sagaseseshwa muri biraboneka ko bigeze aho mwansi ashaka. Mu gihe tuzoba turiko turakorana n'urunani, turizeye neza yuko ikibazo gikunda kutubangamira cyane gituma n'ibyo byuma tutagura bishasha ari ikibazo cyo kuronka ingurane. Ko tugiye hamwe rero na bene wacu basanzwe bakora imyuga itandukanye, na cyane mu bisata nka byose, turizigiye neza yuko muzo gufata mu mugongo kugira dushobore kuza turaronka ingurane bitworoheye, bitume duteza imbere na twebwe igisata cyo gutwara abantu n'ibintu mu gihugu cyacu.
nayo uwaserukiye koperative zikora imirimo itandukanye Inarukundo Karine yasabye ko hoboneka abahinga mu bisata bitandukanye by'uburimyi bofasha abanywanyi b'amakoperative gukurikirana neza ibikorwa byabo nk'ivyuma byo guhingura ayo makorne beef no gukora imiceri isembe tukashobora no kurozwa bishoboka inka tukazorora kuko turafite ibyo tuzigaburira tugashobora kuzorozwa n'abagronome boshobora kuzodufasha kugira gukurikirana ico giterwa cy'umwumbati hanyuma tugashobora no kurozwa n'amase kugira ngo ibyo turima bigende neza. Murakoze. Ubwaha Cintuka Dismas yaserukiye urunani rwo gufashanya mu bijanye n'amagara y'abantu Solis yasabye abanywanyi kwijukira urwo runani kugira bagira amagara meza yo soko giterambere. Twarabonye yuko uwo mugambi wacu atanaha mushobora gushika tubaye bamwanya mwigenda ko tugakora twenyene. Nico gituma dukorana n'amavuriro ya leta yose tugakorana n'abikorera ivyabo muri ico gisata cyo kuvura abantu no kudandaza imiti kugira ngo abanywanyi bacu baronke imiti. Twarashimye kuja muri urunani rwacu RENACOOP-Burundi kugira ngo mwese n'abandi bazoza tubaceko kugira ngo mudushoboze gukomeza uwo mugambi abantu bose bashobora kumva yuko kuja muri mutuelle de santé bibafasha bikongera bigafasha imiryango yabo. Murakoze. Umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu gukundisha igihugu hamwe n'iterambere Terence Ntahiraja yuguruye icese ibyo bikorwa rahumuriza abagize ayo makoperative ko leta y'u Burundi yafashe ico kibazo mu minwe bagasigura ko leta atashitazokora kugira ibikorwa by'ayo makoperative bibandanya bitera imbere mu Burundi. Twagatumenyeshe yuko tuvugana leta y'u Burundi kugira isanzwe hariho integuro abahinga bariko barabitegura y'itegeko rya perezida rishira mu biro ibwirizwa rihasanzwe mwavyumvise nk'uko urwego nshingwantwaro yabikuze muri iryo bwirizwa rishasha mu ngingo yaryo ya 12 birategekanya urwego gushirwaho kugira ngo bizoheze gukurikirane neza ingene y'amakoperative zayo ziriko zirakora. Nayo Nyandwi Gilbert aserukira Kapad arashima ko urwo runani rwabayeho akifuza ko ibikorwa by'amakoperative biharurwa mu bice 60% bimaze gukorwa byobandanya bitera imbere mu gihe leta yobandanye bafata mu mugongo nkuko yami bikora. Akarusho tugiye kubona nk'abarimyi nakarusho kanini cyane ahanini tuhuriyeyo n'ayandi mashirahamwe aho tuzoyagira ivyinshi kandi ahanini urunani Kapade gwaragize igikorwa kinini kugira ngo iyi RENACOOP ibeho. Navuga yuko ari na Kapade iramuye kuko yarabigizemo uruhara kuko twarabona yuko dukwiye kugira urunani twahuriramo n'andi makoperative akora ibitandukanye n'ivyo dukora.